nitwa Digne Delicia yoga muratanga umuntu mugenzi wanyu kandi secrétaire BDFTV nkuko twabatumyeho babahaye ikaze muri iki kibanza umwe wese yisange ntugire icyo mutinya turi hano kubwanyu kugira ngo mushobore kumva ni iki twabatumiye ko kugira ngo n'imiburi muri ndazi yuko ntawuza kugenda kabagize kuko uza kuburwa ngaha ni byinshi kandi byiza kuri twebwe no kuri mwebwe ndabahaye ikaze rero musange aha ni wanyu mwiyakire kubera n'ubwo ati umushyitsi mwiza arigira ngaho umwanya niba biragenda neza ndabahaye ikaze cyane ndabakunda rwose ndakoze ndabaramukije nanjye murakomeye yego turaza kuvuga mu ndimi zibiri kugira dushobore kumvikana ko ndazi special nka platform show hariho benshi bakurikirana ari Giswahili benshi bumva Giswahili batumva Kirundi mu ndimi zibiri zose ndi tayari kubishura hama ndabashimiye kwanza kubona mwitavye kama kino munsi ko na muri ngaha mane bayizagire hama turi kumwe na Iva ari muri association ya journaliste culturelle hari association ya journaliste culturelle mbamwe mutari musanzwe muyizi arimwo rero ari ngaho nakanda mu mwanya nawe baramutse tugira amahoro murakomeye nanjye ndumwe mu bamenyesha makuru bitaho cyane imico n'akaranga ndemaze imyaka 10 ama nanjye nkaba nashimye kuza gushigikira kino gikorwa muzi yuko igikorwa si ciwacu si ciwanyu nisha twese nisha abantu bose bakunda Alikiba nisha abantu bose bakunda umuziki ndundi nisha abantu bose bafise inyota niyo guterera kugira bashobore gufasha kugira turabe entertainment yuko mu Burundi yoshobora gutera imbere aho twari turi turako twotera imbere nk'ibindi bihugu byo muri kano karere murakoze ego iyi conference irimwo imice myinshi hariho benshi bivaye n'ibirihe duhitiyemwo bagiye bandondera fani turakeneye ikiganiro mugakwa nari busy cyane ntibyashobora gukunda bavuga ati hari ni murindire buca ndabatumako novuga yuko conference ya show ya Alikiba si muga izoza adoshika nga le 22 chez tubakoranya le 24 iyi rero irimwo byinshi hari ababonye video nambaye urushungi bamwe baravuga fani yarongowe atatubwiye ari n'abandi telefonati biko birabera hehe tubuze uko mengo na mfite icyo nahishije mugabo sinashimye kugira icyo mvuze ndavuga nzogira icyo mvuze hari n'ibindi byinshi novuga ko muhawe ikaze kubaza icyo cyo cyose mwari mufise mu mutima mwari mukeneye kumenya kuri fani na DFTV akanyanigwani mundani wako yenu kwa waongeaji wa Kiswahili Waswahili wenzangu reka mpere kubashitsi uwo mjournaliste wo muri Izere radio mu Rumongera okay video mwabonye nambaye rushungi ntago ari mariage y'ukuri nariko ndakina filme yitwa 6 days habonetse mu nambaye rushungi kandi ni filme nari nifuje kuyisohora mugabo hacha hasohoka filme ya mugenzi ya bagenzi bacu bo muri Bujahi TV Nobela turabona ko mengo ntizosohokera rimwe tuko turagora abantu reka twande turindire basohore hama natwe dukurikire nta kibazo kuko akazi turagasangiye twese turi bamwe rero umva ni filme yitwa 6 days igiye gusohoka vuba aho nabonetse nambaye rushungi mugabo ntago yari mariage y'ukuri gukina filme kandi murambagije ngo bigiye kubandanya genda umuntu novuga ko fisingabano nyinshi maybe nabandi batari bazi nibuka nkiri moto ko nakina amatriatre mu rusengero urumva yuko gukina filme bijanye n'ibintu usanga dudatinya kamera cyangwa udatinya kubona hafi y'abantu mvu uzoba afise filme yose yateguye zondondera cyangwa arondera mvano mutakazaji kugira ashobore kubana kugira igikuru ni ya ntumbero nyene yo kubandanya twerekana yuko mu Burundi dushoboye ntituzumwe turakurikirana amafilme yabo hanze nkomego bijya bakina twe ntavyo twokina twobishobora kandi tukobikina neza kandi abantu tukaryohera abarundi bagenzi bacu
wabajije ndakwishura aha oya siyo yonyene izindi ziko ziraza kandi nayo nyene yaraheze ndiko ndavugana na Azam TV kwa turakumwere twayigurishwa iri mu rurimi rw'Iswahili cyoge twayigurisha muri Tanzania babanze bizovana na contrat dusinyiranye nabo nibamara ku country heze niyo tuzobana kuyishikiriza ku rubuga rwacu mugabo n'abakeneye kugura amasede tuzobimenya ruko Azam TV bivanye na contrat twagiraniye tumva turi mu processus the 6 days ni production ya DFTV hama nababwiye ko ndi ngaha ku bibazo ko ndazi ko munkeneye abeshi baragaragaje kundondera kugira bambaza ibibazo sinashimiye kumuhamaga ko ntituri ngaha kubwa show ya Alikiba ntituri ngaha kubwa film 6 days tumva turi mu bintu byose byabonetsemo fani yego umva ibyo bintu byose byabonetsemo fani ibyo byose byavuzemo DJ Fani nibyo nkeneye kwishura kuko abansavye ibiganiro bose nababwiye ati ni murindire ndiko ndarondera umwanya mwiza bivaye n'akazi murazi mwese yuko sanzwe ndanakorera nimbonesha kure nkuru y'igihugu umva iyo tugeze ku mwisho w'umwaka nka November December haba ari akazi kenshi cyane umva rero kuronka umwanya kugira ntekane nshobore kuzima ndi abantu nishure si ibintu bya byoroshe cyo tuma nababwiye ati unkeneye wese ni benshi banyandikira bantelefona turagutumye mu kiganiro muga nkabura umwanya bivaye n'ivyo narindimwe mugane ndavuga nti ifore ko ngira conférence de presse ndabahurize hamwe mu bibazo byose ndabyishurira hamwe tabwe imaze kugurishwa deje cyambere ni production ya DFTV ikindi nibaza yuko mwese dusanze tuzinanye si kwa gimi binafsi hata kidogo ikintu ndakirose ndakunda ndagisangiza n'abandi kuko baba barashize mu bwenge bwabo bashize mu ivyumviro bashize mu ibiki même si no barije natanze amafaranga kugira ya film ikwinewe ikintu barije no banaragize byose mugabo hariho mind zakoze kandi mind z'umuntu nizo burya ngo butunzi bwa mbere babukomeye rero wumva je si ntizogurishwa ngo amafaranga yose ngo ajya mu mufuko wa Fani oya zogurishwa umuntu wese azi ko afite igikorwa yakoze na novugana n'umudirector wacu Logic Jamal asanzwe akora muri DFTV mugabo iyo filme na iyo filme twakinye ntaho bisa na contrat afise muri DFTV umva bisiko ko nawe iyo ico kintu kibonetse pati iwe irahari nkawe yeah hari ikintu kibazo cyane wowe no kudashira ikibazo cyose cyane yaragize ego bagena bamwe harabaye amajambo abakinya ukora ko byo musiko kugira byambuye byagirwa mbega no musiko byifashe biriko biravugwa mu bantu niko mu bufisho ibiriko biravugwa mu bantu ivyara nibaza yuko ayo izo ni imvugo beshi barabivuze ababitinye nabaza umwuga kuko deontologie ya journalisme mugenzi wanje araza kugira icyo babwiye nta mumenyesha makuru abinkuru je na mumenyesha makuru mugenzi wanyu ntaho byari bisani kugira mu ngiri inkuru cyo tuma abaza mwuga babiretse right hama kuba biri mu rubanza exactly reka mpereze ndasigurire ceme umwanya Iva DFTV yari muri societe yitwa Music FM yari ishani nk'ishami hakaba harimo n'izindi mva ni societe yari ifise abasosiye babiri societe yari ifise abasosiye babiri societe nibaza murumvisha ico gisigura inishira hamwe y'urudandazwa rw'abantu babiri abanyamitaye babiri reka manda mu mwanya gatonya basomere stati kugira mu merchemera gusigura ico stati yavuga kugira mumve yuko abavuze ngo bamwe baravuga ngo Fani yivye ngo yarivye abandi ngo Fani ngo byinshi byaravuzwe nta nivyo nkeneye gusubiramwo lakini waliongea wengi ni wenye akili shafyatuka kwa sababu kama akili zija kufyatuka huwezi kuongea kitu ambacho hujapeleleza ujue ukweli kitu kama unataka kukiongelea jua umesikia nafasi ya mtu wa kwanza muulize na wa pili
hii kitu kikoje, sio uchukue kile cha kwanza ndio mtu unaongea. En plus sasa kitu ndio tukasema vile vitu vimenipaga na vimenifunguaga mind fulani. Mimi niko mtu ambaye nilikuwa napokeaga message sana, Fani nakupendaga, Fani napenda kazi zako bla bla bla, na comment nyingi, lakini nilirudiaga kuangalia comment za watu wengi ambao walikuwa na comment kwenye ile issue. Nikaishiwa, mtu ulikuwa mkutananaga naye mnaongeaga, anashinda kukuuliza wewe ajue ukweli, tena anaanza kuongelea kwenye mitandao. Hiyo imenipaga fundisho nijue ni watu gani ambao naishi nao. Unaona? So hamna kitu cha kusema sijui ni ngoja aongee mwenyewe Ivan. Mbere ko mvuga ibi nashaka kuvuga gato kukina yaje kuvuga kijanye ko nta mumenyesha makuru ab'inkuru. Ahubwo muhamagariwe ahubwo kumugwanirira mu gifaransa bwa l'élange sale on se lave en famille. C'est kubera iki mu gisoda iyo umusoda gize ikosa batamutwara muri yaje amaparke tumenyereye abandi bantu bose bajamo. Ni kwero basama banga babashaka kunyegeza kugira ntihagira abandi bantu bumva ibiko birabera indani wajeje umutekano. Natwe bwerero n'umuryango hakonaka bamwararaza ngo nitwe gaho tugenda tukamufuka agashambara ndabesha n'umusi wo kumva umuvyeyi wawe mu bavyeyi bawe kumbure naho yoba twagwa no gukunda anyotegwa cyane siko gukunda kumbure inzoga hama mukumva hari abantu bariko baramuvuga nabi kubera eske byo kuryohera kumva ko nawe uri kuraterera mukumuvuga nabi kwirigara kwishura aho korera ndetse n'ahandi. Excuse mugabo karakana kugira tubereke yuko duhamagariwe ahubwo kumugwanirira, duhamagara ahubwo gufatana mu nda tukamugarukirako tukaraba mbega nigiki twomufasha kugira ivyo ari karakora dushobore kubishigikira naho nivyo dushobora gasanga yibwe cyangwa gasanga birafite kuri kuntu byagenze sinzi ko niko muranye mashaka kuvuga. Hama rero tubandanije iyi Muziki FM ni societe yose ifite kuntu itunganwa murabizi hari amategeko y'igihugu hari amategeko y'abantu babiri bagirana ivyo bita ama contrat siko ariko rero isociete kugira ibeho biragusaba ko waciye kwa noteri bikagusaba ko waciye mu kigo kijejwe gufasha abanyamitahe ivyo bita API agence de promotion et des investissements murakizi. Ivyo byose rero bisaba kandi kufisama nife bisaba kurumva ivyo byose n'ama statut urelabora ugakora hamukatwara kwa noteri akagusinyira agakora akazi ka noteri yuko ivyo bintu hari ivyo n'amasezerano siko niyo umuntu ashaka kubakana n'uwundi ntibagira amasezerano baba baravuganye hagati yabo mu nyuma bakagenda imbere ivyo bita etat civil n'amasezerano y'abantu babiri. Rero imbere yanje hariho ivyo bita baraciye kwa noteri nguko ngaha tubibona hari igenekerezo ry'indwi kwezi kw'icenda muri 2018 mu mwaka w'ibihumbi 2018. Rero statut murazizi ukuntu zazimeze barandika ko inimero ryari uyironkeye mbega wayironkeye muri kwa noteri wahe muri commune iyihe ni muri commune Nahangwa handitse ko Madame Nyamuranga Fani Seni ni karanga muntu murabizi carte nationale d'identité numéro 210 agakwego 91 akaburungu amajana 260. Rero tubandanje tugegacane kubandanya murabizi ko kwa noteri barashira ko ibintu bavuga ati okay ni nakana nakaje kibazo kwa hilo swali ndio nilikuwa nataka kujibu. Ilibaza yuko idea yo kugurira radio nayigize maze kumenyana n'agaye muri buka 2016 narafashe indege njya muri Tanzania ngiye kubonana n'umuhisi Ruge Mutahaba amu bibyacho ntabyibuka abo babyibuka barabivuga bavyibuka ariko 2016 nagiye kubonana na Ruge Mutahaba aho nari ngomba kumenya mbega amaradio yunguka gute kumbara nga mu Burundi tuguma kuri même ligne utabona mengo nta karusho kanini nayo ngiye kubaza rero kubabo bandi bateye imbere menye ukungene bobo bunguka kujyanye radio ko yari indoto yanje kuva kera kuzogira media nini media ifite radio na televiziyo binini cyane wanashaka kwisi uragenda kubona na Ruge Mutahaba ngiye kumusaba impanuro no kumusaba bije bigenda gute umuntu afisa yayungana gute byinshi bitoye ngerageza kubikurikiranira hafi. Rero umva ko iyo ico cyumviro nenda gifise kuva kera
ku buryo buke nari mfise nateguza kuba mfise umu associate twokorana gira ndamu yumva kwanza iyo ide icyambere ni kuba wakora business ni kuronka umuntu abitahura aho nararuse umurundi ava mu Buyenzi yitwa Musomali masha kujya Instagram yo mukamubona numu ex manager wa Q-Boy turemezanya kubikora narambye ati wewe ngenda uhagarikire ibyo mu Burundi kubera mu Burundi urazi ko hariho processes kugira ushinge ushingira radio hariho kwandika projet kemererwa ari wakuru kagenda urihe genda ugira ibi iyo byose rero uyo Musomali arambye ati jewe ko ntari mu Burundi genda ukurikirana ibyo bintu byose bikamara ubirihire byose ubirihire hama uzuranyereka ku marisite amaresi y'amafaranga wagira ari ha ugenda uraca hose hama jendi no nzokwereka amafaranga nguze mw'ivyo ibikoresho bibaye dutwotanguza hama nze tu balance amahera uzo wakoshina nzoba nakoresha tumenye ko tutangara gukorana rero ndavuga ati okay nta kibazo rero mu nyuma niho twamenyana n'umuhisi live mani mwakire mu bwawe bwa kandi komeze kumuburuke budashira ko kugira umugabo w'ijunja n'ijambo tumaze kumenyana niho yavuga yambaza ngo uri muri ndabona wabonye wa post uri muri Tanzania ati ndagiye kugira ibintu wow unaje yo ndayifise umugabo ngo kwa ntaraza mu Burundi ngo sinzi ibintu byo mu Burundi kungere bimeze ndabandi oya ni bisanzwe bimegenda kunuko okay sawa rero acabandanya aranje accelerera kumanyirika Facebook nabashaka ndaza kubereka ama message ya mbere itariki 7 z'ukwa kane mu 2016 aho nari muri Tanzania tukavugana kuri Facebook tukavugana mu nyuma asaba nimero wanje WhatsApp ndayimo tumaze kubana tuvugana uko niho yabyinjiramo cyane ko ashaka kugwe nanje rero ndicatsi ndabalance ndavuga nti gukora ino radio ego ilevre mu Somalia ari kuri tele Dubai iraziko Dubai hari ikintu cyose umuntu abarondera mugabo iyi domaine si domaine yiwe cyane kuko wavusanga ndiko nkakora jenyene muri societe basanga we akenisa tugabira inyungu ari je nakoze cyane mugabo uyu wundi life yabyari ibintu byari idea ari muri we yarabikunda cyane banegera kandi bimwe mwe yaranavyize kuko yari n'umu director ara shooting ama video ndabana uyu wewe twona afashanya mu vyumviro iyo nyungu yo buhombe yo nabubona faster kubera ibintu abizi cyo kimwe nuko nomene ku mutwe dukora n'undi muntu so nce ndandikira urwandiko Musomali ndamubwira ati duhagarike mugabo ukeneye kubandanye uwo mugambi no kurondera abandi bantu mwokorana nta kibazo mugaje narose undi muntu twokorana tuvyumva kumwe rero life acaza subirira mu masezerano yo dufitaniye jewe n'uyo Musomali basi cyabigenda gutyo rero anaza kubona ngo kumbuga mbo aheze turiko turisuganya kugira dutangure niho hitavye Imana umwaka wose urahera ibintu bibitse bimwe biko birononekara ko ajeje nyene urazi ko batani nguvu na ifi zo kubandanya bivanye n'amarelation twa dufitaniye numva mengo nabaye desespere mugabo injiri kambwira nimba yaragukunze cyangwa nimba yarakumenye ni kubera akazi wakora eza kuba uri umwirimizi yari kugukunda ko ubwirimizi bwawe mbwe ico kintu wakora nico yakurondereye so you have kubandanya ukora niho navuga ati mbo aho sense kuri no societe yacu mva ko yarimwe amapoint yo gukorera ko like nk'atatu hariho gutunganya ibiteramo hariho gukora ama publicité aho niyo muziki FM radio rero yari kuzoba maze kwitaba Imana umva sashaka kubibandanya jenyene sinashaka kuronka umuntu twogira nandavuga ati no societe mu association yanje aritavye Imana ntibisigura yuko ndamaze umwaka wose atakina kimwe ndakora ntakora bibitsa ahantu bike mu byo twari tumaze kwegeranya ndavuga ati ntago ibintu byoguma byononekara bifa kandi societe mu association gaye akiriho kandi fise ico no kwita population yari yaransigiye akiri nga mu Burundi nge ntahari urazi ko yo muri abasosiye babiri umwada hari asigira population mugenzi we aturafise gukora igishoboka cyose ku bwa societe yacu then tukabandanya kombo rero umva umuryango we twari dufitanye ubucuti umva nta bintu birebire umuntu ahita kuyumvira bikabije ndavuga ati no gukora iradio sa bintu byinshi ko twari tukiri muri CNC duhaye autorisation twacha dutegereza kwitwara muri ACT umva ACT na yo process na utwe bwagereko ACT kandi niyo batubwira ati hakenewe transmitter imeze uku
kubera ni mushaka kugura transmitter cyangwa emetteur RCT itabahaye uruhusha ko niyo imenya puissance twokorera ko nga mu Burundi basi rero kumva bya bimeze uko mva umwaka urahera ibintu bitangira kononekara insinga zikabora ibikimwe nivyo kwa byari bitahanu ndavuga ati ko nkora akantu gato rero byo bundi nanagiye kumona mbona umuntu ku ma réseaux sociaux ngo baje ku mwaka nibi ntaco nawe rose mvuga kuko igihe cyose murazi yuko ntashoka mvuga rero nababwira yuko hari ibintu bimwe muri urwo rwaruka turimo